Ndabaramukije mwese nk'abandi Nathalie Nyamoya nk'abandi kumwe na Olivier Hakizimana tumaze imisi tuganira ku vyerekeye ibintu vy'amatemperament n'ukuri nashaka gushimira kandi sinzoreka gushima n'ukuri kuko hari abantu badushingira intahe badushimira batwereka yuko hari ibintu biriko birahinduka mu buzima bwabo. Imana ibahezagire bimwe bivuye ku mutima n'ukuri turasenga Imana yabaduhumuye amaso ngo ibandanye ikora igikorwa kidasanzwe mu buzima bwabo. Uno munsi ngira ndabahe na Olivier abaramutse yongere abahe abasomere intahe y'umuntu yigeze kuturungikira kandi yadukozeko cane. Imana ishimwe cyane naje nongeye kubaramutsa nongera no gushimira abo bose badasiba kutwandikira badasiba kudutelefona bakatubwira ibintu biriko birabafasha bakatwandikira ama message ni ibintu biduhezagira rwose n'ukuri Imana ibahezagire. Abantu mumaze igihe mudukurikirana muramaze kurobaraka yuko kenshi bikunda kunshikira ugasanga nakoroye hariyo umuntu la fois passée yandikiriye Nathalie mbona amurungikiye amahera amubajije aramubwira ati nukuri nagomba uzugurira akaji Olivier ati namwumvirije ariko aravuga uyu munsi numva arakoroye nagomba no kumushimira nukuri Imana imuhezagire. Biraryoshe gukora igikorwa ukagira umuntu yumva yuko kiriko kiramufasha kumva ariko aragutera intege n'ukuri Imana ibahezagire. Imana ihezagire n'abantu benshi dufise umugwi w'abantu benshi hariyo bamwe twanataziriye amazina bamwe bitwa ba kerosene hariyo ba essence hariyo ba gitoro urumva n'abantu benshi batandukanye baduhezagira n'ukuri on profite de cette occasion kugira dusubire tubabwira tuti merci. Nagomba kubasomera gato kuri iyi ntahe umuntu yavuze ati numva noshinga intahe kubwiza inyigisho maze iminsi numviriza sur les tempéraments. Nafashijwe cyane kuko iyo Olivier yavuga umusange nace nibona kandi effectivement nabonye yose Olivier ameze nkanje iyo namubona muri eglise yamampezagira jewe ndumusange basha no ku kazi sishobora kwihangana ico mbonye cose sinzi kuraba hirya n'uburenganijwe mbona rigenda mutanga kuvuga kandi bikambuza amahoro. Umukoresha yigeze kumbarira yuko visage yanje ari expressive hama ndakunda guhanura abantu ico mbonye nkivuga uko nkibonye nkunda no gutwenga cyane abazungu bo bambarira ngo garde ton sourire hama kugira bandekrive bavuga ngo numwe akunda gutwenga ariko bakozi b'Imana narahakomerekeye mu barundi bacu baranyita amazina yose abaho ngo mvugira hejuru ngo nigira populaire ngo nigishingira busa ngo ndi hypocrite ariko kumenya Imana ni vyiza ivyo byose nta kibanza kibiha mu mutima wanje. Yesu niwe antunganiriza ingeso amen. Je me souviens Olivier yaje kwigisha umunsi umwe ahantu ahejeje ahagurutsa abo bose boba barakomerekejwe n'ikintu canke ikindi ngo abasengere. Yesu aguhezagire cyane haraciye imyaka kuva uwo munsi numvise yuko kuba umusanga imbere y'Imana atari defo akakano karakomeye umve temperama yawe ntabwo ari defo ako iragaciye. Imana yabonye yuko ari vyiza kugira inkomplete impumukorerike ivyiyumviro vy'abana b'abantu bitandukanye n'ivyiyumviro vy'Imana nico natahuye kubana n'umukorerike nkamwihanganira. Imana ibihererwa icubahiro ko yaduhuje uko kandi ikaba itubakiye umuryango nuko Yesu abandanya basiga amavuta mubandanye mwubaka imitima yakomeretse kandi muremesha ingo ziri à risque kubwo kubera amatemperama yabo atandukanye. Imana yabwa icubahiro nukuri Imana iguhezagira wowe waturungikiye iyi novuga iyi témoignage ni témoignage yatudugije ni témoignage yaduhezagiye cyane. Imana ibandanye imugira neza. Uyu munsi Nathalie nagomba utubwire gatoyi isho duhava tuvuga. Hari abantu benshi hava batanga no tuzabwira nka conclusion résumé rufate guca synthèse guca kumayange kuma ibintu by'amatemperament ariko bijanye peut-être n'ama situation umuntu ashobora gucamwo umuntu aravye umwe iza temperament zose iyo ziciye mu kibazo nyene zizagwayajisa kuko twarazivuze cyane imwe ukwayo canke mu makombinaison ariko n'umusuza kuvuga amajambo make cyane amajambo mu rufatiro
bw'uwo muntu mu kibazo aciyemo cyangwa mu nyifato ziwe tutarinze kuvuga amajambo menshi juste kuyacisha kuko byinshi twarabivuze. Imana ishimwe cyane. Nk'uko rero Nathalie yarabivuze tugomba gusa n'abasozera iki cigwa sur le phlegmatique sur le tempérament tugomba gusa n'abarangiza kuri iki cy'amatemperament ariko kumbure dusigaje nka audio zibiri ndibaza kuri iki cy'amatemperament kugira ngo tuyaheze, ariko nimba hari ikibazo cyose mwamusigaranye ku matemperament canke kumbure icyo mwongerako canke intahe ntimutinye kubidupartaja, ni ibintu tuzopartaja n'abantu ngaha kandi Imana ibahezagire. Rero nagomba uyu munsi tuvugane gatoyi ku byerekeranye na mokle. Mbega iyo bavuze temperament y'umuflegmatike bakavuga iy'umumelankolike bakavuga iy'umukorerike cyangwa iy'umusanga, niyihe mokle igaragaza ikintu kigaragaza gice gisokoroka mu gihe bavuze temperament? Kimwe nuvuga kuri phlegmatique, mokle mu gihe wumvise ikintu cy'umuflegmatique nuko n'umuntu ari discret, akeneye discretion. Donc umuntu w'umuflegmatike ikintu kimuranga nimba wari ugikekeranya, nimba discretion ari ikintu novuga kitotya hakeur, ikintu ushira imbere, ikintu ukunda, nagomba kukubwira usherisa rwose uri umuflegmatike. Muribuka cya gicapo twatanze cy'aya matemperament yafatanye bisi, yafatanye urugendo ariko aragenda. Twaravuze yuko umuflegmatike n'umuntu usanga yicaye inyuma, n'abantu kenshi si uko baciye bugufi kurusha abandi, ariko n'abantu rya jambo Yesu yavuze ngo niwajya mu rubanza ngo uzorondere ikibanza cy'inyuma, bobo ntibibagoye kuko bagomba yuko bajya ahantu batabaromarke, nta responsabilite bagomba gutwara kuronka, n'abantu batigera bagwana ikintu cy'ubushefu, aho umukorerike aba ariko aracaka abantu bose abanyeganyiza. Donc tubona yuko n'icyo cya discretion. Sinzi ikindi yovuga kuri phlegmatique. Ikindi nokongereza ko ni uko ari umuntu ari très introverti kandi ari stable, arakunda ibintu by'urufatiro, ibintu biri stable, ntakunda le changement. N'umuntu kandi ibintu byiwe yama binyegeza, n'umuntu ari introverti ntazoserura ikiri mu mutima wiwe. Rero mu majambo make il est discret, n'umuntu akunda ibintu binyegeje bituje, ari introverti, akunda ibintu yibikamwe ibintu kandi arakunda la stability, ibintu bidahinduka vraiment. Hama icya kabiri rero kuri iyo mokle nyene, mbega umumelankolike wewe niyihe mokle novuga imudefinisa? Igihe nasoma iyo table narayibonye ndavuga nti sinzi umuntu yicaye arancapa kabisa. Urumva amokle ku mumelankolike c'est le conformisme et la prudence. Ikintu kiri mwereka ibintu by'amategeko bipanze, mwereke kandi ntaje en dehors de ce qui est prescrit, ntaje hirya y'ibintu vyanditse, ashaka ibintu bipanze kandi agume mu bintu biri conforme, ntaje en dehors de la loi. Rero kenshi umumelankolike niko abameze, akunda ibintu bipanze, bigororotse, biri organize, kandi bituma aguma muri confort ya prudence. Akararo k'umuriro nutanga nakunze kubona cyane cyane kuri Nathalie n'abandi ba melankolike bagiye baratwandikira batubwira nk'ikintu inzira bamenyereye ntibakunda ko uyivamo. Donc uko bamenyereye ibintu ni nka rya jambo twahora tuvuga muri eglise kera, uko byamye na mbere hose ntibimera nk'uko no mu myaka yose. Urumva? Donc iyo ni mokle rero ku melankolike. Ku mukorerike nawe niyihe mokle? Mokle ku mukorerike il est dominateur et dirigeant. Urumva? Umukorerike ahari agomba kuyobora. Twaravuganye muri cya gicapo cya bisi aya matemperament arimwo, turabona yuko n'umuntu agomba gufata volant. Niyo atafashe volant agenda kritika, agenda kritika canke yaciye bugufi agenda yoriyanta atuka kwa mategeko. No kuvuga naho wofata nagira vuge micro birabaho, naho wofata volant agomba kubwira amategeko. Urumva akakubwira ngo yenyaruka gira ukunya cyaha gira uko. Donc urumva agomba gukontrola, agomba kudomina, agomba kudirija. Donc iyo ni mokle. Nimba wisanga muri iki kintu kugomba hano hose kudomina, gukontrola, nagomba gutwara, urumva, kuyobora,
nagomba kukubwira yuko uri umukorerike hama mokle ku musange nawe ni interaction groupe cyangwa influence ni ukuvuga iki kintu ni ikintu nibonamo ndaryoherwa iyo ndiko ndenteragisa n'abantu nk'ubu kubera ibintu bya kovide genda umuntu iyo ndiko ndavuga ubutumwa ndiko ndabubwira abantu bambona numva bavuga amene numva bavuga hareruya bene data kubuvugira kuri zoom kubuvugira ahantu atamuntu ambona hariyo n'abamaze kumbwira ngo Olivier kuko nahora ngira amawudiyo imbere y'uko dutangura kugirana na Nathalie bambwira ngo Olivier ngo umenga uri umuntu mushasha ngo umenga nturi wa mu Olivier wo mu mawudiyo ya kera hari n'abambwira bati Olivier n'amawudiyo yawe ntayo dukunda kuko umuvugabutumwa tora tubona imbere yacu umenga sujya tubona ku mawudiyo sikife yuko uyu munsi ni ukuri kubera hari umuntu ariko aranyumva hariyo interaction donc biroroha kugira ngo nshobore kuvuga ni santareze ndi muri groupe kandi ndaryoherwa nanjye ndiko influence urumva hano pose y'umukorerike si ugukontorora si ukudirija ariko ni uko influence mwibuke muri ya bisi twavuga y'urugendo rurimo amatamperama umusange ari ahantu bashaka ntaraba niyo bariko baraja kuko destination ntimutena twakera ikintu kimukora ko cyane ni ambiance abantu baza gushikana iyo bariko baraja sinzi ikindi kumure yavuga ku musange imbere y'uko tuvuga point ya kabiri kuri jeni baza ko ari icyo nyine kenshi usanga umusanga ashaka yinuhisa de la présence des gens rero nicyo gituma akunda l'interaction hama ikindi twavuga icya kabiri bwa mbere twavuze le mot clé ikintu vraiment ufatira objectif ubwira kabiri objectif y'ubuzima bwo de base primaire intumbero y'uwo muntu y'umuflegmatique ni uko ibintu bituza il veut temporiser tempérer les choses kuzimya umuriro ashaka ibintu biguma biri mu mahoro ntashaka ibirenzako ntashaka ibibira ntashaka ibishuha ashaka ibintu biri mu mahoro il veut temporiser ahantu hose ari azimya umuriro ashaka ko mwese muja au même diapason gutemba iyo ruja voilà wowe son objectif ni uko haduze arazimya bishushe ashaka kuzimya hama kubereke ku mumerankorike nawe objectif iyo ni uko gukora ibintu neza ntimushobora kwibaza yuko iyo hageze ko ntezo kwandika nk'ikintu ngo ngerageza nk'abo soit un devoir nawe devoir ku ishuri ubu hari igihe niga nkaza kugira nk'amadevoir bene data na objectif yanje ni eske devoir yanje igizwe neza Olivier akamwe ngo urashobora ibyo ukurambye byo gushobora sinshaka gushobora je veux ko ibintu biba vya eske vyabaye neza byakozwe nkuko vyategerezwa l'objectif du mélancolique eske igikorwa yategezwe gukora cakozwe neza urumva icavuze nagomba gushimikira ko cyane kuvuga ko kongera ko gatoyi novuga faire les choses d'une bonne façon mais selon les règles muribuka yuko wewe urumva jewe iyo twagiye gusumira ahantu y'amafureshi urumva wewe n'ahatamuntu ahari ifu yuko ayakurikiza mbega umukorerike wewe objectif de base ni action nicyo gituma twaravuze yuko umukorerike iyo mwicaranye mugatangura kuvuga ibintu umenga ni indoto ni ibintu umenga ni mu bicu umusanga arashobora kubiryohererwa ariko umukorerike wewe ari ahantu muri action n'igihe utamushyize muri action nagomba kubabwira abantu burongoye abakorerike nimutabashyira ahantu ngo mubahe ibikorwa nagomba kukubwira azoguteza ikibazo wibaza ngo ni dayimoni yamuteye nuko atari karafunkishona nk'uko yaremwe hama objectif de base y'umusanga c'est se réjouir ni kirori have fun donc kuryoherwa urumva umusanga aryoherwa kuko abantu bamerewe neza urumva objectif yiwe ni uko abantu bari muri mood nziza ni uko abantu baryohewe ni wowe udakubwira ati bahenzagiwe bafashijwe urumva ariko kumbura umukorerike ni uko we bazoshira ko na nombre azoshira ko abantu we amasitatisitike afatika ibintu bifatika ibintu biboneka ibintu byumvikana murumva yuko mutanguye kubona amadiferanse icya gatatu nacyo ku mapiriyorite mbega umuflegmatike ameze gute intumbero y'umuflegmatike ni uko adashaka ibintu
birimo stress ashaka amahoro sabdiya mu gutomporiza arondera iki ashaka amahoro ndabasavye azimya umuriro mu ntumbero yuko byose biba amahoro ntashaka ikintu kimustressa kimute gituma umutima uhagarara ntashaka ibintu bimubuza amahoro donc l'objectif mu gikorwa cyose ashobora gukora canke mu migenderanire yose ashobora gukora nuko ashaka amahoro objectif y'akazi kiwe entre guillemets na mahoro kandi sans stress par contre umumelancholique ingorane s'amahoro ingorane est-ce que byakozwe neza est-ce que ibikorwa les tâches ont été bien faites zakurikijwe est-ce que les règles ont été suivies amategeko yakurikijwe est-ce que ivyavuzwe uko vyategetswe vyakurikiwe uko vyategezwa kugenda donc n'umuntu ari a respecter les processus rero jewe iyo nyespitse ukamvugisha ikintu utamaye processus Olivier Harige yambwiye ati rwazi tuhava dutelefona muri administration kwera ikintu turagikeneye cyangwa ni kubera iki gutenza kubaza gute utanciri utampaye processus jokal birananira gutelefona mwana Olivier ndagusabye uvugira ururimi rwanje iyo afashe umwanya kunyesplika ati en fait bimeze les tâches igituma tuza gutelefona ni iki kubera hama uza gusaba iki namaze kubitahura canda bikurikiza donc umumelancholique sa priorité nuko les tâches ibikorwa bamuhaye canke ibikorwa bitegezwa gukorwa neza bitegezwa gushitswa neza mvuze ku mukorerike priorite yiwe numvise yuko umumelancholique nuko bikorwa les tâches zigakorwa hakurikijwe amategeko bigakorwa neza umukorerike rero wewe ntafise susi yuko bikorwa bikurikije amategeko nubwo yovyora amategeko pourvu yuko wewe washika ku ma objectif donc nico gituma uzosanga kenshi sinzi nk'abantu basomye igitabo cyo witwa Machiavel donc bariko baravuga ku kintu kuri comportement machiavélique n'abantu kenshi usanga abakorerike bobo la fin justifie les moyens urumva ibintu vyo kuja mu emotion mu masantima pourvu yuko ashika ku ntumbero nico gituma kenshi nukuri umukorerike ataragendererwa n'ijuru ngo agendererwa n'ubwiza bw'Imana n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana hari igihe rimwe na rimwe umuntu ashobora kuvuga ko ari igikoko ushobora kuvuga ngo nta mutima agira kubera iki kuko wewe il est porté vers les objectifs l'atteinte des objectifs agomba gushika ku ntumbero umusange wewe mbega niye priorité wewe afise si yo gukora ibintu senore regle hakujya kwa phlegmatique kwa melancholique sugushika ku ma objectif hakujya ku mukorerike nuko haba amahorasyo meza urumva nimba mushitse ku ma objectif ariko amahorasyo akaba hari ikintu cyabaye kibi ndagomba kukubwira yuko n'umuntu amererwa nabi iki kintu ni kintu nagendereje ari amashengero nasengeyemwo ari no muhira ndibuka iminsi yose birukana nk'umukozi yigenje nabi nagira gahinda nagira umubabaro ngira umwana hoho nararira cyane kubera iki kuko numva ari ikintu kimbabaje gose numva amahorasyo umenga arabaye brise nkumva yuko umenga iki kintu kirababaje urumva malgré yuko bamwirukanye selon les règles malgré yuko amategeko yakurikijwe malgré ko objectif muhera bari bafise bazishitseko jewe numva yuko horasyo zibaye brise nico gituma rero aba bantu barashobora kuba bari kumwe mugaba ama objectif umenga atandukanye murumva donc nico gituma rero nagomba ibi bintu muvyibuke mubisubiremwo tuzobandanya ayandi mapoint ashika hafi 4-5 kuri ibi twariko turavuga ni nka synthèse kandi turiko tubivuga muri ubu buryo numva biriko biraba clair kandi turizera yuko bigiye kubafasha Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza abandi nabo mugire ijoro ryiza ntimutinye kutubaza ibibazo turiko turarangiza kuri ibi by'amatamperama canke nimba ari aju turashobora kuyivuga ko Imana ibahezagire cyane mugire umunsi mwiza abandi ijoro ryiza.